Ukwezi kw'indwi kwatanguye ni ukwezi hama hariho isarura muri Ecclesia Katolika. Action Vibe TV ikaba ibatumirira kuzitaba izo manza zidasanzwe, gushigikira abasaserodoti bacu, abadiyakoni bacu, abazoronka ibice bitandukanye. Action Vibe TV ikaba izokora uko ishoboye kose kugira ngo izohashike aho bishoboka, kugira ngo ibereke ivyo birori. Bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ukwezi kw'indwi kwatanguye ni ukwezi hama hariho isarura muri Ecclesia Katolika. Nkuko mumaze kubimenya, harageze isarura. Ikirangamisi c'ukuntu ubusaseredoti buzotangwa mu madiyoseze caramenyekanye. Diyoseze ya mbere izotanga ubusaseredoti akaba ari diyoseze ya Ngozi, ikazobera muri paruwase Buraniro kw'igenekerezo rya 4 z'uku kwezi. Paruwase Buraniro akaba ari paruwase yitiriwe umuryango mweranda. Ni paruwase iri muri diyoseze ya Ngozi nk'uko twabivuze, mu ntara ya Kayanza ya kera, ubu akaba ari mu ntara ya Butanyerera. Ni paruwase yashinzwe mu mwaka w'1959 kubava i Bujumbura baja muri urwo rubanza, bakazokururukira uvi Bujumbura mu Bukeye canke mw'Ibandaga, ugaca ufata ibarabara ry'ivu. Diyoseze igira kabiri izotanga ubusaseredoti ni diyoseze ya Bubanza. Ibirori bikazoba kw'igenekerezo rya 11 z'uku kwezi muri paruwase ya Gihango. Paruwase yatanguye mu mwaka w'2022, akaba ari paruwase yitiriwe umuryango mweranda w'i Nazareti. Ikaba iri muri diyoseze ya Bubanza. Diyoseze igira gatatu izotanga ubusaseredoti ni diyoseze ya Muyinga. Ibirori bikazobera muri paruwase ya Mwakiro. Paruwase Mwakiro akaba ari paruwase yitiriwe umweranda Jerome. Ni paruwase yatanguye mu mwaka w'2012. Kubakeneye kuja muri ivyo birori, uva i Muyinga ukaba ufata ibarabara rija mu Cankuzo. Kubava i Bujumbura canke Gitega ndetse no mu yandi madiyoseze, ukaba wururukira i Karusi ugaca ufata ibarabara ry'ivu rica muri komine Mutumba ya kera. Diyoseze igira 4 izotanga ubusaseredoti eka ndetse n'amabanga bijanye n'ibice bijanye ni diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ibirori navyo nyene bikazoba kw'igenekerezo rya 18 z'uku kwezi. Ivyo birori bikazobera muri paruwase ya Buterere. Paruwase yavutse mu mwaka w'2020, ikaba yitiriwe umweranda Yohani Papa wa kabiri. Ku batahazi, akaba ari hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura, nko ku birometero 7 uvuye hagati mu gisagara ca Bujumbura. Diyoseze igira 5 izotanga ibanga ry'ubusaseredoti n'ibice bijanye ni diyoseze ya Rutana. Ibirori bikazobera muri paruwase ya Gitanga. Kubava i Bujumbura ufata ibarabara ry'igihugu inimero 7, ugeze mu Rutovu ugashobora kubandanya uciya ugaheza ugashikira paruwase ya Gitanga, canke kubava za Makamba n'ahandi mu Rutana ukaba ufata ibarabara rija i Makamba, ugaheza ugasa nk'ugaruka i Bururi uciye mu ibarabara ry'ivu. Diyoseze igira 6 izotanga ubusaseredoti ni diyoseze ya Bururi. Ibirori bikaba bizobera muri paruwase ya Rumonge. Paruwase ya Rumonge yavutse mu mwaka w'1950, yitirirwa isakaramentu ryeranda. Ni paruwase iri nko ku birometero 75
uvuye hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ni paruwase kandi isanzwe iri ku mugwa mukuru wo mu Rumonge. Igira indwi izotanga ivyo birori, akaba ari paruwase ya Mukobe muri diyoseze nkuru ya Gitega. Paruwase ya Mukobe ikaba yitirirwa umweranda Tereza w'umwana Yesu, yavutse mu mwaka w'2019. Ugerageje ngira kubava i Bujumbura nko ku birometero 114 gutyo. Diyoseze ya nyuma izotanga diyoseze ya nyuma izotanga ibanga ry'ubusaseredoti akaba ari diyoseze ya Ruyigi. Ibirori bikaba bizobera muri paruwase ya Muhwazi. Ni paruwase yavutse mu mwaka w'2015, yitirirwa Mutima Mweranda. Ushaka kujayo uri mu Ruyigi ukaba ufata ibarabara nk'ugiye mu Cankuzo, ugaheza ugakatira urenganye iseminari yo mu Dutwe. Nshuti namwe bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Action Vibe TV ikaba ibatumirira kuzitaba izo manza zidasanzwe, gushigikira abasaserodoti bacu, abadiyakoni bacu, abazoronka ibice bitandukanye. Action Vibe TV ikaba izokora uko ishoboye kose kugira ngo izohashike aho bishoboka, kugira ngo ibereke ivyo birori. Tukaba tubaye turakeza abasaserodoti, abadiyakoni, imiryango, ndetse abo bose bazogira ico baronse muri izo manza. Tubakengurukire rero kandi yuko mwakurikiranye kino kiganiro, tubatumirira cyane gose kuzogumana na Action Vibe TV. Ukaba wahimbawe na kino kiganiro, ntugende udafyonze ngaho hasi kuri sabone, gusangiza kino kiganiro abandi, kudutera intege mu makomantere ivyo turiko turabashikiriza, kugira ngo tubandanye twubaka iteka rya muntu, tubandanye duhimbagwa iri teka.